Intumbero yo gutegura kino giteramo ni intumbero yo kuvuga ati itariki 11 z'ukwezi kwa gatanu lo 11 mai ntijane kubera ko nuwo mwanya wo gusigura amajambo nkuramutima n'ibikorwa nkuramutima umuririmvyi akaba n'umucuraranzi Robert Nesta Marley Marley yaharanira ivyo vyumviro ndabishira mu buryo bune. Iciyumviro ca mbere kiruta ibindi yavuze one love, atabantu bakundana. Burya nta kintu na kimwe kibaho kiruta urukundo. Amadini yose yo kwisi, ibihugu vyose vyo kwisi bivuga urukundo. Marley yayivuze avuga ati Africa Unite. Africa Unite, abanyafrika s'abarundi gusa n'abantu bakeneye kuba umwe, kubera ko igihe bakoronizwa barabacanyemo imigwi, ibihugu barabitandukanya, abantu baba mu gihugu kimwe barabatandukanya, tumara imyaka n'imyaniko tujyana, tukeneye ubwo bumwe. Yongera avuga ati no woman no cry, ahanira agateka k'abakenyezi. Tumaze imisi tubona yuko hari abantu baza kutubwira ngo agateka k'abakenyezi, Marley yakiyumviye hakiri kare, kuko umukenyezi agiye akaronka ibanza ciwe kujya Burundi mbere ko abazungu baza bwari buri abanyafrika babwiyumvira, tuwe twabitanguye kare. Marley aravyibuka, hanyuma acavuga redemption song, ni indirimbo ivuga ati kugwanya abandi babicayeko, yaranga ubucakara. Ivyo vyumviro bine rero nivyo turiko turagaragaza ngaha kugira ngo abantu bavyibuke, biba rimwe mu mwaka mugabo ntihabura n'abake bayigumana kugira ngo bibanyengetere nkuko je vyanyengetereye kuva ndi umwana. Uno munsi nkaba ntashobora kumara 11 mai ntakoze. Ndibuka umunsi wa mbere ngira 11 mai hari muri 85, hari haciye imyaka 4 gusa Marley ashenge kuva uwo munsi gushika no munsi nta n'umunsi numwe ndasiye. Bisigura ngo iyo ndavyibutse birampa ingufu zo kubona amajambo yavuga, kwera isi iranduye, isi yuzuyemwo corruption, isi yuzuyemwo akarenganyo, isi yuzuyemwo ibintu vyandagutakiye. Mugabo Marley atubwira ati ubuzima, gukundana, kuja hamwe, ubumwe nivyo biruta vyose. Rastafarisme no kuvuga kugwana ibihe vyose. Uko kugwana no kuvuga iki? Urazi ko umwana w'umuntu ari umuntu na Kane. Kane yaragiye ishari mukuru we Abel, atari bwabone ishari aho riri, yavyize uko. Muvuga ko kuva umwana w'umuntu aje ku isi harabaye ikibi. Rastafarisme rero no kugwanya ico kibi gihagaze ku ishari, gukunda amaronko, gucinyiza mwene wanyu. Nuvuga rero n'ingwano eternel. Umuntu rero agwana n'ico kibi apana ku wundi yihereyeko. Nukuvuga yuko aba ari umurasta. Abaririmbyi b'abarundi botangura kwiyumvira ivyumviro vya Marley bobagoroye kuko ivyumviro bihari ubuye nivyo ko nshaka kuja hejuru y'uwundi, nije mwami, bamavuga ngo je ndi umwami, ngo mu baririmbyi ngo je ndutanaka, nije ndutanaka. Marley aca bugufi, kandi uciye bugufi Imana irakuduza. Nukuvuga ko umuririmbyi ashaka kuba umuririmbyi w'ukuri nabe nka Marley ace bugufi, hama ivyashaka kazoca abironka. Tuvuze umurasta ni gisigura ko ufise dreads, ni gisigura yuko uburi umuntu ufata akantu. No, umurasta n'umuntu wese abaho mu mahoro n'uwundi akagira n'urukundo n'abandi bose, nico gisigura umurasta. Umudiho wa reggae ni umunezero, kuko benshi biyumvira yuko umuziki wa reggae ari abantu b'abatandero, mugabo ugiye kumviriza neza urashobora kumva harimo impanuro nyinshi, vraiment. Sinkabajya biyumvira ngo nurumogi, oya, mugabo harimo impanuro nyinshi cyane. Dewe amajambo umwami w'umuziki wa reggae yaririmba aranyigisha amahoro n'urukundo. Ivyo bibiri biramaze kandi nivyo bikenewe mu buzima. Baramaze guha umuziki wa reggae canke bumvise ngo le 11 mai yuko ngo ari kunywa itabi, ari kwidroga, mugabo
sivyo kuko umuziki wa reggae utwibutsa Bob Marley ibyiza yakoze n'ivyo yaririmbye mu bantu bon kandi aravuga ukuri umuntu ategezwa kugenda mu buzima sivyo mugabo ntigeze avuga ko umuntu ngo yoca agenda ngo yidroge acika umuntu w'umuhimbiri no mugabo yaravuze ati ifo yuko tubanaho n'abantu neza ifo ko dukundana ari abantu gukundana bitabaho amaze kunywa iganja acika umuntu umengana umuntu w'inkozi z'ikibi niyo mpamvu rero ashatse guhanura no muswibuka Bob Marley imyaka 42 iheze ashengeye tukaba twakoraniye hano mu giteramo cyo kumwibuka tumwibuka kubera indirimbo ziwe zirimo ubutumwa bw'amahoro urukundo no guha icyizere abantu yego kenshi yo mumvirije reggae music uhavana inyigisho itandukanye bijanye n'urukundo amahoro n'ubumwe yego impanuro ziwe ziradufasha cyane ko nkaje nizo zankujije biciye mu ndirimbo ziwe mu kibano kugira mbane mu mahoro n'abandi yego mu gihe reggae ngerageje kuvuga muri cadre y'umuziki kwanza reggae ni nka style y'umuziki niko twavuga amazuka niko twavuga amaslow rero reggae n'umudiho wazanywe n'uyu Bob Marley ariko kenshi barakunda kugitiranya ego Bob Marley ni umwami wa reggae music ni wa style ya reggae ariko umwami wa Rastafarism wabizanye ni uwitwa Selassie wo muri Ethiopia jewe amajambo yose yavuze ijambo ryonye nashoye ku hotel najashoye kunkorako kandi usa ari ijambo ryiza ni ijambo yavuze ati one love urukundo rumwe ku bantu bose rero iyo ahantu hari urukundo haba ibintu byose birahaba ahantu hari urukundo haba amafaranga ahantu hari urukundo abantu barishima en general kandi ari ikintu yavuze yuko ndagasoma ga passage kari mu gifaransa kavuga yuko une seule religion ari urukundo wazi hari ama religion menshi hari za katolika aba musulman ariko religion imwe kwirwa ko ihura ko abantu bose ni y'urukundo ikintu cyo nyine ushaka kubabwira kimwe cyonyine nuko Rastafarism na dread bita mu kirundi ubusage naho bihuriye ibintu bitandukanye cyane ko umurasta ari mu mutima nabwo ari muri dread dread byaje gute kubona kera nta nashaka gusanga hari amasalo kandi nk'ibyo bavuga yuko dread ari bacakora nk'ingeso mbi tabi jewe ikintu kiva mu mwotsi sindigera ndagitesta na rimwe oya Rastafarism ni harimo rwa rukundo harimo kwa kwitangira abandi en general ku respect agateka kazina muntu ahanini niho Rastafarism ihagaze ntigaruka kuko navuze ati uburasta mu mutima mindset mu kingura bivuga mu akaranga mutima k'umuntu ni ahanini niho ubonera umurasta kwitangira abandi gukunda abandi niyo nanyigisho no waha abantu bose kugira ngo isi ahigeze ubu ishobore guhinduka ishobore kugarukana ishusho nziza c'est ça en général This is my message to you.